Yes, kubakunzi wa Iwacu Top TV twongeye twagarutse kandi n'umunezero ugeretse kundi kuba dusubiye kubona ni kiganiro ni Boost Your Talent. Jewe ndi LG The Survivor cyangwa nyite Lampara yose n'amazina yanje. Uyu munsi tura ahantu hamwe aho basanzwe bategurira amafilme tukaba tugiye kuganira n'umutipe mwamenye muzi bamwita Papa Kabufunike. N'umutipe atwenza cyane kina comedy. No munsi turamwegereye tumusanza kugira ngo atuganirize ico ari karakora ngaha kuko twe ntitumuzi nk'umukinyo muri group. Yo, what's up bro? Okay, murakomeye je nukuri banyita Papa Kabufundikire ahamwe mu Burundi ndazwi bivanye n'ijya yigize makwencumbira bunini kurazangu ndazwi kweri mugabo gusa ndibaza aho muri hose yaba mu caro yaba hari hose ndazwi nukuri kandi nibindi bishasha nimwe ndategura bishasha bipya Yes my bro, uratagura kwasubira amazina yawe y'ukuri ko Papa Kabufunike n'izina ryawe twakumenyeye ko nk'umukinyi wa film. Amazina yawe y'ukuri nayaye? Okay, banyita Ndurutse Jean Claude John Cloud. Ariko beshi kumva n'ibyo nagenda kina beshi bantazira mabukwe ncumbira bunini Papa Kabufundikire, Papa Debois. Abakunzi rero nukuri ibi bintu ndabimazemo igihe kirekire hafi imyaka 10 nkina ariko sindishikana kure mbwa gusa ndacabandanya ndacagerageza uburyo noshobora kubandanya bivanye na Iwacu TV ubu ngira ntangure kuyikorera nukuri kandi ndibaza niri murafata mu mugongo. Okay. Yes, abakunzi wa Iwacu Top TV ngira ngo mwamwumvise Papa Kabufunike, Papa Kabufundikire, Papa Debois mabukwe ncumbira bunini. Bro, umaze imyaka 10 kina filme but nta urigeza ikibazo kirihe? Okay, ikibazo nuko babona ikazi dukora yuko menga nta kamaro karemwo nk'aba bossi nukuri ugiye ukababarira ati nukuri mfata mu mugongo ucusanga muri ico gihe bacu bavuga ati ishwi nta kimota ariko jewe nkiyaranja kweri nkagenda kurima nkagenda kugira uduki mugabo nkakusanya utodufaranga akagera yaho mvuga ati kweri reka nsuraho gafilime ariko isuka yanje n'umuziki awe ni filime comediari Ikiganiro ni Boost Your Talent. Ego nivyo tugenda tuvumbura amatalent atandukanye bari mu bantu. And now mtipaje kutubwira yuko a part of yo kina filme kandi asanzwe ari n'umuririmbyi koroka ku Mr. Rima bro. Anita ni hatari umukobwa adakora ivyiza nagerageje kera ndabe yuko no mukiza akazi kiwe yikora we ni gushiku akazi kiwe yikora we ni gushiku kingwenderende bivuga nk'umuhu ukaho bigeze byamaze kure gabanya abantu komere ureke kubatiki naye nyingo usanga gwiye mu mukuza Iwacu TV karibuni. None bro usanzwe uvuga gutyo nta maso yawe arateye ubwoba man turafitari ikibazo kuri kurantera ubwoba kanura buke rero hanyuma tuganire. Niyo suka yanje iyi niyo suka yanje Sasa ma bro filme twakumenyeye ko nimwe ariko na indi filme turashobora kubona ugeze ino saha imyaka 10 na film imwe bisiguye iki bro? Icyambere na mbere cyo kweri hari kintu ishobora kuba icyo bita manager muri cinema raba mu manager mico giharabaho kuko nakare ntuwokora ikintu utamu nagufashe mu mugongo kuko ntuzokora ikintu kitagiramwo inkumi abadada babijay kitagiramwo umutama kazi. Ubu rero ushatse kuvuga yuko abadada ari ababijay gusa n'abadar es Salaam bisaba gusa naganda kubarire Randi ngaha wenda kwemera sanira umuntu uvumye kandi urazwi ngaha mu Burundi primuzike urazwi sana niyo mpamvu nagira ndakubarire yuko nico gihe bisaba yuko udafise umuntu agufata mu mugongo naho wishikana mico gihe kweri nashobora kuja no hanze udafise umuntu agufata mu mugongo mico gihe kweri bisaba yuko ufise umuntu agufata mu mugongo nawe utishikana kandi turafise ubumenyi bwishi ariko tubura abantu promotion bovuga ati kweri baradufasha mu mugongo handi yo turafise tara ego tara apana matara tara Yes Papa Kabufunike turacaganira moromoro buke ugendura twugururira twakiriza umuca ahantu ku bintu bimwe na bimwe ubuzima bwawe ma bro iryo jwi
misi yose n'igihe usanzwe ukoresha kubera iki why always uba uri muri comedy okay no mu buzima busanzwe umengo uri comedy okay benshi baravuga ati irijwi ngo nigana Kingwendo wa Dar es Salaam hariya za Tanzania je kweli irijwi niryo navukanye kwa mama na papa kuko narabona nyagokuru arimwo aratera amata mugabo nkabona atera aririmba avuza impundu aririmba leta bigogo umureza umwana nanje ratangira ko nyine ndamvuga ati nari umwana mugabo ndavyibuka niyo mpamvu rero nkabona bafizo baroriro nabandi bakira bacanca misi batamba baririmba naye ndavuga ati reka nange ntangura umuziki nkino tuyigizo nkino duki ntangure rero kuryoherwa rero cambona rero nisora makwe ncumbira bunini yo yari yo yonyene ariko cambona abantu barayikunze yaba mu Rwanda barayizi Tanzania Congo Burundiano hose barayizi kweri niyo mpamvu rero nabuze mumfata mu mugongo handi ho ndafise ubumenyi kweri hago byiza nuko nyene nabasani bagenze nkaroriro na fizo kweri ndabona ivyo bageze ko kweri filime ziraho ego mimi niko hapa yes abakunzi ba Iwacu Top TV ikiganiro ni Boost Your Talent twarababwiye yuko tuzogerageza kubereka impano nyinshi zose aho ziherereye twe turagerageza tukashika nawe ukaba ufise impano ntugire ubwoba bwo kuduhamagara kubera ko nico tubereye kugira ngo dushobore guteza imbere impano ariko kandi ntimwibagire gukora subscribe like share comment kugira ngo ivyiyumviro vyanyu bishobore kudushikira ariko kandi turacabandanya tuganira na Papa Debois uri umuririmbyi twongere kwanza umustari piga bro wewe uvuge nga ntaco yiba yigira umuhi nk'abanyamaha ngira ngende kwa muga sanga rimwe rata amaba yo kwibungabu nga yes abakuzi ba Iwacu Top TV ngira ngo mwamaze kumubona mtipe kabisa vyifatamwo neza twebwe turi ngaha kugira ngo tubandanye tubaha za mpano zari zifogetse mutashoboye kumenya tuzibazanire ariko kandi siwe wenyene tuzakuganira kuko hari abandi benshi basanzwe bakora uyu mwuga wo kina filme nabo bagiye gufatanya na Papa Kabufunike turegera umwe muri bo atubwira uko mwahuye kubera ko bro you are star warakoze ibintu muri cinema abantu bose barakumenye impamvu rero waje kwifatanya n'aba bantu batoyi niyo dushaka kumenya yes sir okay chambere na mbere coco mubanyi niwe muryango je nta muntu azoba agomba yuko twokurana ndeke kutamwemerera kuko ubuzima buragoye je kweri nta muntu je singara nta muntu azoza nyitura ngo dukorane ndeke kutamwemerera kuko ibi ni ivyisi birahera ndabesherandi ivyisi birahera na urabizi nukuri aje nzomukinira mu kintu ciwiwe kandi uzosanga ibintu bimeze neza kandi nzokubita ico bita harisi none bro usanzwe uri umukinyi wa comedy gusa kubera ko ibintu byose tubona bishiramo comedy oye came na mbere coco na serious ndakina mbere nirijwi ndarihindura nkakina nyene nk'umupapa wo mu rugo kandi nyene nkakina nyene nkavuga ati kweri ndakinye yes ngira ngo mwamwumvise Papa Kabufunike arashoboye kutubwira amabanga yiwe arashoboye kutubwira intambamyi yahuye nazo tumwipfurize umugisha natwe nka Iwacu Top TV tuzokwama tubari hafi kugira ngo tubereke ingabirano z'abantu batandukanye aho zigera Jenari LG The Survivor cyangwa unyite Lamparo twariko tuganira na Papa Kabufunike ariko kandi tugiye kuganira n'undi mukobwa mwiza cyane asa na mushasha muri cinema by'ubwanje n'ubwa mbere ndamubonye ariko nawe aratangura tubwira akazina kiwe n'icamuteye kuza muri cinema turabara mukiki ego amahoro y'Imana bane namwe amin bakwita gute jewe banyitwa Irankunda Sheha benshi ngaha mu mujyi bamenyereye akazina ka Asta Sheha tubeshi bampamagara Asta wari usanzwe ukora umwuga wo kina filme oya iyi filme dusanze muri ko murategura niyo filme yanyu ya mbere ego nakubonye nk'umudirector muri iyi crew ikina filme ivyo bintu waravyigiye oya ntabyo nigiye ni impano yanje nabyisanzemo ndandika filme ndashoboye kwandika filme nkayikora nkahereza abantu bakayikina bivuze ko iyi filme twasanze muri ko murategura ari we wayanditse ego nije nayanditse wamenye gihe ari kubisingabirana yo gukina filme
byanjemo byakujemwo do tutfaso naho byakujemwo urasigiye wabimenyeye igihe byaserukiye ico gihe nico dushaka kumenya. je mu bisanzwe nahora niga mu mwaka wa 8 ingwara zaramfatiriye nsa no hagahita amashuri mu nyuma niho nagiye kwiyumvira yuko notangura kwandika ibintu bya filime mwanya nari ku ishure sinicare nze ndandika filime ndondera umugwi dukine hama ndandika filime ndarondera abantu baza mwababonye ngaha abanyamugwi ni benshi turi kwije filime naratanze n'amarori mwasanze ibikorwa byatanguwe. Bivuze yuko film ugiye kuyifata nk'umwuga nk'akazi kawe ka misi yose cyane gose ngiye kwitaho filime mu byo nkora byose shaka kwitaho filime cyane. Natwe nka Iwacu Top TV turi ngaho kugira tubafasha abakunzi ba Iwacu Top TV turabandanya tuganira buke bukarika nyibutsa akazina kiyo ko nakibagiye. Je nababyeyi nitwa Irankunda Sheha ariko benshi ngaha muji bamenyereye kuri Asta. Reka je nkoresha Asta kuko niryo rihava rimbangukira kuza ndavuga. Asta ugira uronka abantu mushobora gufadikanya mukora umugwi wo ukina filme byarakoroheye kubakonvenka ko tuzi yuko filme na music ibintu byose biri bigize ikintu bita entertainment mu Burundi nta gaciro babiha. Ni gute byakoroheye guhuza nabo bantu bakemera kuza mugakora? Oya ni byanyoroheye cyane ariko naragerageje benshi naragenda bibumvisha neza ndababwiye bareke kunegirije ibintu bya filme kenshi ngaho iwacu barakunda cyane aho mwingi wacu filme barayinegirija cyane bashiramo kari ibintu byo gufinaza ariko je naragenda bibumvisha neza ndababwira dutegure filme ndababwira ko ndayifise ndanababwira Iwacu Top TV kihari irashobora kudukurikirana cyane nibagira ubwoba baranyumvirije cyane kandi n'abarose benshi ndibaza mwababonye ngaha ni benshi barahari turi kukivutira ko turakora. Yes, bariko kivi ariko barakora ariko kandi abakunzi ba Iwacu Top TV jewe ngiye kubibira kabanga mutari mwamenye hari umutamakazi mumaze kumenya muri iyi cinema amaze kubaka izina amaze gukina amafilme menshi je ndamuzi nawe uramuzi nuri yaramuzi kuko ibikorwa byawe biramaze kutugaragarira hasa reka tubanze tugusezere tuganire n'undi mutamakazi. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo twarideje kubabwira yuko hari umutamakazi amaze kwamamara muri iyi cinema tumuzi mu cinema menshi tumuzi mu yindi group atari ariko no musi tumusanze ngaha ni naco tugiye kumubaza ariko kandi turatangura tumuramutsa natwibwire nizera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akazina kanje nitwa Chimpahese ya Pata Gidini ni Mariamu. Urumva je nabonye umukobwa ndarika ati uzodufasha ibikorwa hanyuma nyene cyane ndabyishimira kubera uraze ko nsanzwe nyene haje wanye ndahamenyereye cyane ndabyishimira cyane ndamwitabira bene je nasaba bigenze neza ko n'izindi groupe nimo doca ndazivamo nkigumira ngahi iwanyu wa Top TV. Yes, ati arasaba yifuza yuko n'izindi groupe ari muyo caziye bakigumira ngahe wacu muri Iwacu Top TV. Ni kihe wabonye muri Iwacu Top TV kigutera kumva aho ibizindi groupe ukaza muri Iwacu Top TV? Kubera banyizeye nkabona nyene bana bakozazi ko banyizeye ndahora nako gasabone ku kwezi kigutuma nahitabire hacitabire umukobwa akibimbwira naciye numva ko mega no mukurikira nyene nkakora n'ubwene kubera sanzwe nyene mwaranyizeye nkaba nkora ibikorwa hajya muhire wanyu. Hanyuma Iwacu Top TV, Iwacu Top TV ni televiziyo isanzwe ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi ariko iruhande yo kuza gukorera kuri Iwacu Top TV hari izindi groupe yaruse ukoreramwo aho bitazira ku Kirezi ariko urumva numva menga nshaka kuzohindura sinzosubira doshe nigumira ngaha kuri groupe. None ku Kirezi warabasezerani wiyumvira yuko ari ingorane bizova biteza hagati y'iyo groupe Ikirezi hamwe n'iyindi groupe ugiye gukiniramo? Je nzobasezera niyo ntobasezera ko sindi umwana urumva ntibantegeka mu gihe muzihe abatangora sibo boza kungora umva muzihe yanyemereye sibo boza kungora. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo mwaramumenye muramuzi bamwita Mariamu amaze kubicamamare muri iyi cinema yatanguye kera je nkiri umwana ndamuzi nkiri muto cyane tukwipuriza amahirwe masa. Murakoze neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ni Iwacu kandi ni kaze kandi muri Iwacu Top TV. Murakoze neza konyakira.
Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV twarababwiye ko tuzobagerera henshi tuzobereka vyinshi mutari bwabone, ariko kandi tubabwira yuko tuhari kugira ngo dufashe abanyempano kumenyekanisha impano zabo, bibaye ngombwa impano zabo dushobore kuzifasha ku buryo zishobora kugira ico zibamariye. General LG the Survivor cyangwa nyite Lamparo Dozara all my name, unyise rimwe muri ayo mazina n'uburakosha, ariko kandi ntimwibagire gukora subscribe kugira ngo tubone ko mudukurikira, like kugira mutwereke ko ibikorwa byacu bibashimisha, share kugira ngo mubisangize abandi na comments kugira ngo impanuro intererano zanyu bishobora kudushikira. Hasta la vista.